mugire mukurikirane radiyo Cirimoso isoko ry'ukuri. Murahawe ikaze muri ikiganiro cacu co kuri uyu wa 11 Munyonyo umwaka w'2024. Ikiganiro muri kumwe na Liane Ndereye afatanije na Kagabo Jean Marie yashimye kwifatanya natwe muri uru rugamba rwo kurwanya ihonyabwoko. Turi kumwe kandi na Emmanuel Nkurunziza nawe asanzwe adufasha gutegura bino biganiro. Muvyo tubashikiriza kuri uyu munsi turaja kubandanya wa mwihwezo wo kwamiza kw'ibikorwa vya Severe, wa mugwi wita ko ari wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi naho shwi. Turaja gusubira kurabira hamwe kandi ingene ibintu vyifashe mu buseruko bwa RDC, aho igisirikare c'ico gihugu kigezanije na M23 n'ingabo zayo zibaye intare za Sarambwe mu rugamba uwo muhari urimwo wo kugira ngo uteshe bwa buhonjonjo bw'imihari atakindi rota atari uguhonya umututsi. Iyo migwi ikaba ikomoka mu Rwanda be no muri Kongo nyene. Mwibuke kandi ko ibiganiro tubashikiriza mushobora no kubisanga ku mbuga za YouTube, Facebook hamwe na X. Reka twongere tubari ikaze mwese. Wa mwihwezo urukurikirane twiyemeza kugirira ibikorwa vya Severe, uyu munsi tukaba tuja kwibanda ku rwandiko rwabo rwa kabiri, aho bakaba barusohoye mu gifaransa barwise bulletin numero 2, aho hari muri Gitugutu muri 2019. Igice ca mbere tukaba tugishikirizwa na mugenzi wacu Kagabo Jean Marie. Reka tumutege yompi. Iyo nimero igizwe n'ibice bitandatu ariko harimo ibimeze nk'utugetugetu. Igice ca mbere kivuga umubonano Severe yagiranye n'abanyeshure bo muri kaminuza. Ca kabiri kigizwe n'uburorero bw'aho Severe ivuga ngo ukunywana kuja kwararangutse. Ca gatatu yacitse ngo Severe si sentare. Ca kane cita ko ari ibijanye n'ibisatare n'ivyaha nyamukuru Severe izotohozako. Ca gatanu naco ni ibibazo n'inyishu. Rero ca gatandatu kibaye ic'imibonano umukuru wa Severe yagiranye n'userukira igihugu c'Ubudagi mu Burundi. Naho iyo nimero ya kabiri ya bulletin de la Severe ivuga ko ingingo yayo ya mbere ari ihera ku mubonano abagize uwo mugwi bagiranye n'inama nshingamateka, iyo nayo ikaba muzi ko yuzuyemo abaserukira imigambwe yakoze ihonyabwoko ry'abatutsi nka CNDD n'ababagariza gutwara kugira ngo baronke ico rirenza atari guserukira b'abanyagihugu bahigwa kubera ubwoko bwabo, na cane cane bamwe bakigore mu makambi barimo kuva mu 1993. Birumvikana ko kumwe wa mutezi w'inkuru yabivuga, abo bakomiseri ba Severe bari mwabase mwabanyina, ari naco gituma kutari guhanahana ivyiyumviro, ko ari kuronka amategeko atomoye y'ivyo iyo Severe itohirahira ngo isige inyuma. Akarorero mu vyasabwe arimo ko ibiro vy'ikomine Vugizo iri mu ntara ya Makamba vyogirwa icibutso ngo kubera cubatswe hejuru y'uruhafu rurimo ibisigarira vy'abahitanywe n'ako kaga. Iki kikaba atakabi kaco nka hamwe, ariko batorenza ko vya binyoma vyabo vyo guhindura abagandaguwe n'abahigwa bakabita uko batari kugira ngo banyegeze bahiga abatutsi. Ikindi ngo gisabwa nk'uko biri kuri urwo rupapuro rwa kabiri nyene, nuko ivyibutso vyibuka abantu bo mu bwoko bumwe vyosamburwa. Nkuko twigeze kubibutsa, iyi ntwaro ya CNDD irongoye Burundi bitabereye ikaba imaze kugerageza kubishira mu ngira agashika kangahe kandi mu bibanza bitandukanye. Aha akarorero hakaba icibutso co kwibubu ahatuririwe abana b'abatutsi biga muri lycée Kibimba muri uwo mwaka w'1993. Nkuko tumaze kubibashikiriza, kuri iyi ntwaro nyene harigeze kuba ibikorwa bigayitse vyo kugisambura, aho babereye nk'abasizeho bagaca babikurikizaho ivyo kugenda kugititura mu gufuta igice kimwe c'inyandiko uvuga ngo ntibigasubire kuba mu gifaransa, no kuvuga plus jamais ça. Ko vyagenze abo babisha bafuse plus jamais
bagasiga banditse ngo au moins ça, bikaba vyociye bisigura ngo njanye n'ivyo. Kuba rero ico caha kitigeze gitohozwa n'ubutegetsi, akaba ari ikimenyamenya ntabanduka ko bene kubikora bari bakingiwe ikibaba n'iyo ntwaro y'abicanyi nyene, namba nako atari yo iba yari yabatumye, kuko naho buhari butabereye buguma ari ubutegetsi bwitwa ko bujeje gutunganiriza bose. Aha bikaba vyumvikana neza vy'indanga ko atawundi ukubahuka gukora mwene ivyo. Inyuma y'izo ngingo zibiri zitwa ko zategetswe n'abashingamateka, zikaba nazo ziri mu gice gisa n'ic'intangamarara, hakurikira muri iyo bulletin de la sévère kigabane womenga yoyo yifuza ko kiba nyamukuru muri iyo bulletin, ikaba arico kuvuga ivyo bita ibibazo vyabajijwe n'abakiri bato. Le jeune universitaire interroge la sévère nk'uko ijambo ry'umutwe ribivuga, aho ryanditse mu gifaransa. Naho ariko bavuga ko bari muri kaminuza, ntiyigeze bigora ngo ishikirize namba abo 60 bashikirije ibibazo bagenywe, namba bagenywe nande hakurikijwe iki. Ntibanavuga ko boba arabishuye ibibazo sévère yobaye yari yararungitse mu binyamakuru canke amaradiyo na televiziyo. Eka n'urudavagi ataho ruhuriye namba na gatoya no gukorera ku murongo no mu buhinga vyategerezwa kuranga mwene uwo mugwi, na cane cane iyo hageze ko ukorana n'abanyeshure ba kaminuza. Ico kimwe n'urutonde rw'amashirahamwe ya sévère nyene vuga ko vyafashije mu gutegura uwo mubonano, ikikiriza ivuga ko yoba yaratereye uburyo icira hasi na gatoya ingene ayo mashirahamwe ngaho ariyo yashimye gukoresha, ariko na cane cane ibi bigasigura ko yihenze, ikabishikiriza yari guca ifatwa mu nyungu kugene hari ayandi mashirahamwe nka ase jenoside imaze imyaka hafi 25 ikorera muri ico gisata nyene, mugabo ico citwa sévère kikaba cahisemo kuyihoza. Ikigabane gikurikira ni kigizwe naho sévère yita uburorero bw'aho kunywana kuja kwararangutse, igatanga ubwa mbere akaroro k'intara ya Ruyigi, aho ivuga ngo ko kuva mu mwaka wa 2005 diocese katolika yaho yagiye iratunganya ibiganiro vyo kugiranira imbabazi no kunywana, ngo ikaba kandi ije irahimbaza uko umwaka utashe umunsi wibuka musenyeri Yoheke Muruhuna. Aha niho ivy'ukuri kwa sévère bihera mu kwerekana ko atariko. Ibaza umuntu yitwa ngo ariko aravuga ukuri, muga akavuga izina ry'uwo musenyeri ariko ntashira ahabona canke ngo yibutse ko yagandaguwe n'abicanyi bakoze igihonyabwoko aribo ba CNDD batwaye uyu munsi, bakaba bamuhora yuko yari umututsi, ariko na cane cane bakanamuziza ijambo yababwiye kuwa 23 Mukakaro umwaka w'1996 Bugendana, igihe ariko arasoma imisa yo gusezera abatutsi 641 bari bahejeje kugandagurwa n'abo babisha nyene. Muri iki gice nyene sévère avuga yiyemvya ko hari imigambi yatangujwe mu ntara za Bubanza na Bujumbura ngo witwa Dukire Tubane, ariko yaba ukuntu sévère ishikiriza yaba uko imeze vyose nta na kimwe cerekana ko hari agahengwe na gatoyi k'ubutungane ku batutsi bakorewe ihonyabwoko koba karimwo, ahubwo uravye ingene sévère igira ngo ni umugambi ushingiye ku kungene umuntu yokwivura akanagirira ikigongwe, ni ikimenyamenya kitabesha ko ari uwo guhumuriza abicanyi bakoze ihonyabwoko, na rirya bizwi ko muri izo ntara biraye, kuko nk'uko tumaze kubibutsa mu makuru yacu, intara ya Bujumbura rurale be na Bubanza ziri mu ntara zasinzikajwe cane n'ako kabi kabishe, ku buryo hari amakomine ata mututsi avugwamwo. Hakurikira agace sévère ivugamo ko atari sentare. Ako gace nta vyinshi umuntu yokavugako uretse gusa ko kanamurika akuzuye, kuko bose basanzwe bazirikana ko sévère igira kutaba sentare, ahubwo ikazisivya ibikorwa vyokozwe na sentare mpuzamakungu, yo ifise ububasha bwo guhasha ababisha nk'abo batwara Uburundi uyu munsi bitabereye, ari nabo bahaye ico kiraka ico citwa sévère. Ni naco kimwe n'agace kajanye n'ibisata be n'ivyaha nyamukuru icitwa sévère izotohoza
kuko naho nyene hari ukuntu severe icurikanga ibintu ikabishikiriza mu nzingu umwanya umwe ukamenga izotohoza ivyaha bikomakomeye muga wundi mwanya igaca yivuguruza ngo izotohoza ibisa n'ibiserukira ivyabaye ahanaka mu buryo bunaka, ni ukuvuga ngo mu gifaransa caractère exemplaire, ariko hanyuma y'ivyo vyose iti ivyo tutazotohoza ko ubutungane busanzwe burashobora kuzobukurikirana. Ku kigabane kijanye n'ibibazo n'inyishu hari kimwe twoherako kikaba ikiraba ko abasevere babaza canke bazobaza eka bazotohoza ku mabi yega umugambwe canke umuhari kanaka. Inyishu ni ego, ariko ntawogenda aterekanye ko igihe severe isimbiye ku 72 ntaco yigeze icisha mu kanwa kijanye n'umugambwe ubu umugambwe ubabereye sekuru mu mabi, kanatsinda ntawimena igihute kuko kuvuga ko umugambwe ubu ari wo wateguye ugashira no mu ngiro guhonya abatutsi kandi ari nawo ubereye se wa Frodebu ukaba sekuru wa CNDD itwara Uburundi uyu munsi, tutibagiye na ya mashami menshi nka Paripe Hutu, Paripe FNL hamwe na CNL zigezweko ari nazo abasavyi batwarira ku majanja bavuga ngo irera, kandi ari umwana w'umugwi wa Paripe Hutu wakoze amabi angana canke asumba ayo CNDD ikora. Ayo mabi rero twobaha nk'akarorero nko guca abahuta amatwi canke kubababura ku munwa ngo ni kubera ngo batumva inyigisho zawo. Ikindi kibazo twashimye kugarukako naho ku bisanzwe womengo ni kitajanye n'ivyo dukora, ni kijanye n'uko abasevere bazotohoza ku vyaha vyo konona itunga ry'igihugu n'ibikoresho vyo kuryongereza canke kuribungabunga. Aha ntitwabuze kubona ko naho icitwa severe cishuye ego carengeje ko vyonyene ko ivyo vyaha bipfa kuba ari bihambaye cane. Mu gifaransa handitse ngo oui pourvu que ce cas ait été suffisamment grave. Aha twoca twibuka nka hamwe kw'ishinguriro ry'icayi rya Teza aho abacacebe basize baturiye kuwa 3 mu Kakaro mu mwaka w'1996 igihe bari bahejeje kuhagandagurira abatutsi baho be n'abayobozi b'iryo shirahamwe. Uburundi bukaba bwahahombeye miliyoni 400 z'amadolari mu gaciro k'ico gihe, akaba angana n'imiliyaridi 10 ku gaciro k'ubu. Muri uyu mwanya naho reka dutandukire ingene ibintu vyifashe mu buseruko bwa RDC aho igisirikare c'ico gihugu kigezanije na M23 n'ingabo zayo zibaye intare za Sarambwe mu rugamba uwo muhari urimwo wo kugira ngo uteshe bwa buhonjonjo bw'imihari atakindi rota atari uguhonya umututsi. Iyo migwi ikaba ikomoka mu Rwanda be no muri Kongo nyene, bukaba bukoreshwa n'igisirikare ca Kongo be n'ico Burundi kigwiriyemwo abicanyi bakozeho nyabwoko, bakaba bagwiriyemwo kandi n'imbonerakure zihurikiye muri CNDD FDD. Kuvugaho ikibazo c'umutekano n'uburenganzira bw'abatutsi bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigeze, ntibivuga kurita gusa inkuru zo mw'irasaniro, ni kuraba kandi ko abo cega uhereye ku bihugu bibanyi hamwe n'amakungu aho bagejeje rero kugitorera inyishu, ni kuraba kandi ingaruka zaco ziba nziza ziba mbi. Duhereye rero ku nkuru zo mw'irasaniro byaribonekeje ko mu kwezi kwa Gitugutu kw'ibihumbi 2024 M23 n'intare zayo za Sarambwe yasubiriye kwivuna bimwe biboneka ingabo za RDC be n'intera hamwe n'imbonerakure zifatanije n'igisirikare c'u Burundi kigwiremwo abakoze nyabwoko ry'abatutsi rero zirabigiza kure mu ntara ya Warikare. Kubiraba ibiganiro mu by'ukuri bikwiye kwitwa amashuri yo kwigisha leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ingene yotunganiriza abanyagihugu bayo bo mu bwoko bw'abatutsi itiriwe irarondera urwitwazo rwo kunyegeza ubwo bube gitu bwayo bwo kugira umwana ikinone. Naho umuntu abategerezwa gushimikira kugira ngo dusigeho kuvuga ikibazo c'umutekano n'uburenganzira bw'abatutsi bo muri Kongo mu buryo bene kubarenganya no kugomba kubahonya bagishikirijemo. Mu yandi majambo ni kwibutsa ko ingorane ziri mu burasirazuba bwa Kongo atari zavuye mu gihugu kibanyi nk'uko leta ya Tshisekedi yamishaka kubivuga. Ni ngombwa rero ko twumva tukanumvisha abandi ukuri, ni kuvuga
ingorane ziri muri ako karere zadutse kuva aho ico gihugu nyene gihendewe nako kigiriye inama n'ibihugu vya rutura bishaka inzira ibangutse yo kwifashisha ibisumwa bitanye vyiraye ku butaka bw'ico gihugu. Akararo kamaze imyaka kakaba ari ak'Ubufaransa buriko buratoza imyaka 30 muri ivyo bintu. Ni kuvuga ko ivyabwo muri Kongo vyatanguye muri Ruheshi 1994 igihe bwari buje kugeza gufasha aba ex-FARC bariko bakora ihonyabwoko ry'Abatutsi mu Rwanda, ugasanga bararembejwe na FPR iriko irabatesha kubana iryo honyabwoko. Bukaba bwaciye bugeza guhembura izo ngabo z'ikibi buhereye mu buseruko bwa Kongo, ari naho zahavuye zisinyira amasezerano yabe na CNDD mu kwa gatanu kwa 1995 yo kugira ngo babandanye mu mugambi mubi mu Burundi hanyuma casubira mu Rwanda. Nico gituma rero atawosubira gusubiramwo nk'agasuku ibivugwa n'ibinyamakuru ngo intare za Sarangwe za M23 ziregereye canke ngo zishitse ahari ubutare kanaka, nkuko twavyumvanye ejo bundi abanyamakuru bamwe babisubiramwo batorije umutima ivyavuzwe canke bikandikwa n'abanyamakuru ba Buraya n'ahandi, kuko namba bo abanyamakuru bahandi baraba kwako karere bakabonamwo bwa mbere na mbere ahagwiriye ubutare n'agataka kanaka ku mututsi asanzwe w'umunyekongo. Ico kibanza yasahuriwemwo inka z'amajana zo batamwe ivyo bakazica rubi bakanaziturirana n'amazu. Kuri we rero ico kibanza gisigura imbere ya vyose ishamvu ya sekuru na sekuruza, ni kuvuga imwe ata muntu n'umwe ari kure kuyimukuramo. Ni gutyo kandi hatoba hakigira ubuja arasubiramo ngo umutekano muke wo muri Kongo uterwa n'ababanyi kuya twari tubibabwiye. Ikimenyamenya akaba ari ukugene igihe iyo Kongo nyene itari bwacumbikire ngo yongere icumbire abo bicanyi ifashijwe n'ubwo Bufaransa, hari haciye imyaka na mirere atagakacira muri izo province zayo zo mu buseruko. Mu gice ca nyuma turarabira hamwe ibiriko biraba irya nino bituruka canke naho bijanye n'ico kibazo c'umutekano n'uburenganzira vy'Abatutsi bo mu buseruko bwa Kongo. Mu kiganiro duherutse kubashikiriza mu rurimi rw'igifaransa twarabashikirije urubanza rwaziga kubera mu Bufaransa hategeza kurengukisha umwe mu bacangiro b'Abafaransa mu gikorwa cyo gucurika ukuri kujanye n'umutekano n'uburenganzira bw'Abatutsi bo muri Kongo n'ahandi. Akaba ari umwanditsi akomoka muri Cameroon ariko asigaye afise akabira k'Abafaransa witwa Charles Onana. Yavuye arengutswe muri sentare mu ntango z'ukwezi kw'icumi kugira bamwereke vyiza vy'abantu ko ivyo yanditse n'ukugene yavyanditse ihakana genocide yakorewe Abatutsi. Nk'uko abatari bake bari bavyicuze, irengutswe ry'umwangushi Charles Onana ryarerekanye ko irya nino hakiri abantu basazanye agatima ko kwanka no kwankiriza Abatutsi. Aha twohera nko kubaje gusurira uwo nyene Charles Onana. Muri abo harimwo nk'umubirigi Colonel Luc Marshal yahoze arongoye ingabo za Minuar mu karere ka Kigali mbere y'uko ihonyabwoko ry'Abatutsi ritangura muri ndamukiza 1994. Mbere uwo Luc Marshal n'ingabo ziwe bakaba bahavuye barekera mu minwe y'interahamwe na ex-FARC ibihumbi by'Abatutsi byari byabahungiyeko. Harimwo kandi General Keno Umufaransa yahoze arongoye ibiro vya gisirikare byo mu biro vy'umukuru w'igihugu François Mitterrand, mu kuvuga chef d'état-major particulier du président de la République. Uwo mu general akaba ari mu bateguye inteko z'Abafaransa zaje mu ciswe Opération Turquoise, akaba ari zangabo z'Abafaransa zaza gutabara les ex-FARC, no kuvuga zangabo za Habyarimana zari kuzikora genocide, ariko bashitse bagasanga no kwina kaheze kuko FPR inkotanyi yari imaze kubinjiza umwonga ku buryo Abafaransa aho bashikiye aho bamariye gukozamo n'inkotanyi basavye vyihuta uruhusha rw'uko bobareka, gutyo n'igikorwa cyo guhungishiriza muri Zaire y'ico gihe abo bagenzi babo bari bahejeje gukora ihonyabwoko kiba kiboneweho. Iyindi sura y'Umufaransa ya Charles Onana ni General Tozan yararongoye ingabo z'Abafaransa mu Rwanda mu ntango za 1993 geze itabaye za Habyarimana inkotanyi zizigejeje ku muryango wa Kigali. Uwo mu general w'Umufaransa rero akaba yaragaragaye ko asubiramo atakwicuza yamvuga ikoreshwa n'abahama Abatutsi muri Kongo mu kubita abanirotike, eka ko baje bava mu Misiri bimwe byapfungisha uwo guherayo umugesera abaye Leon Mugesera nyene. Abaje gusurira Onana sabo banyaburaya gusa, harimo kandi Jean-Marie Vianney Ndagijimana yahoze aserukira leta ya Habyarimana i Paris mu Bufaransa. Uyu akaba yanamenyekanye cane ku kugene yigize umuhuza w'abansi b'Abatutsi mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika yo mu buseruko, ubu akaba izo nyigisho azitangira ku rubuga ngurukana bumenyi La Voix des Grands Lacs. Mwomenya rero ko kugira ngo Jean-Marie Vianney Ndagijimana aze gusurira Onana ari bisanzwe, kuko n'igihe wa murwi wa Collectif Hutu de 72 ukorana na leta y'abicanyi ba CNDD mu Burundi watanguze ibikorwa vyawo mu kugira inama i Montreal kuwa 4 Rusama muri 2014, Jean-Marie Vianney Ndagijimana yari yahishikiye nk'umutumira adasanzwe, aho yashikirije mbere ikiganiro ku byo yabonye Bujumbura ngo muri 72. Muri ico kiganiro Jean-Marie Vianney Ndagijimana akaba atigeze acisha mu kanwa ko hari Abatutsi bishwe n'abayoboke ba ubu.
ntaworangiza inkuru y'irengutswa ry'umwanditsi w'umwangushi Charles Onana atavuze ko ryerekanye kandi bimwe twari twabashikije mu kiganiro cacu co mu rurimi rw'igifaransa by'uko leta ya Tshisekedi irarikira kwanka abatutsi. Ikibabaje akaba ari uko icumbirwa na benshi kuko nko mwisinzi ry'abantu bari baje kumviza urwo rubanza hari hagwiriyemwo abanyekongo bashigikira umucangero w'umunyakinyoma. Umwanya tukirindiye ko urubanza rwa Charles Onana rusomwa muri Kigarama, twaba turabamenyesha ko kubijanye no kuronsa ubutungane abatutsi bakoreweho nyabwoko habaye iyindi nkuru nziza ntangere kuko muganga Eugene Rwamucyo yatsinzwe muri uko kwezi kurangiye ku cacu gupfuvya ihonyabwoko akatirwa kuzofungwa imyaka 27. Haba kuri Charles Onana haba ku barundi baneze agati mu ryinyo ngo ihonyabwoko bakoreye abatutsi bo mu Burundi mu nyuma bakaje gufatanya n'interahamwe mu Rwanda, ubu naho bakaba bateye muri Kongo. Iyo nkuru rero ya Rwamucyo ni icizere gifadika co kurindirira ko Imana iduhangaje turaye turi bwibonere aho abo babisha b'abarundi nabo bakubitwa intahe mu gahanga n'Imana yabatiza iminsi bakaramba ntibahamvye abo bishe canke bicishije. Turabakengurukiye mwese mwakurikiye kino kiganiro ca Radio Cirimoso, naho ubutaha mugira Uburundi buziriho nyabwoko. iyi mwariko murumviriza ni Radio Cirimoso.